Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriweho uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'ingenzi amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 z'ukwa kane. Umuyobozi wungirije w'umujyi wa Moscow mu Burusiya yatanze impuruza ko ibitaro n'imodoka zimbangukira gutabara zamaze kurengerwa n'umubare w'ubwandu bwa coronavirus mu gihe Uburusiya bwagize ubwiyongere bukomeye bw'indwara mu munsi umwe. Mu Burundi bamwe mu baturage bo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza mu mutumba witwa Mufumya baravuga ko batewe n'igitero kinini cy'imbonera kure zigakubita abantu benshi ndetse zikanangiza ibiro by'ishyaka CNL. Byagenze gute? Ubwa mbere bakiza mu gitondo bafasha abantu barabakubita, barigenza ku bantu, hama mu nyuma niho abantu bakubise bakusana 10. Mu Rwanda ku buryo butunguranye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire yasezerewe ku mirimo. Muri iki gihe cy'icyorezo cyugarije isi cya coronavirus, bamwe mu bahanzi bakomeje gushaka uburyo bushya bwo guhimba no gukomeza ibihangano byabo. Umwe muri bo ni Kidumu, turamwumva muri iyi ndirimbo. Naisi corona ngo kisanze yitwa corona, hanyuma virus mu Kiswahili ni virusi. Virusi vya corona vimetufamia binadamu kote ulimwengu. Ibi byose urabyumva mu kanya nyuma mu makuru arambuye. Ni nyuma y'uko Robert Patrick Misigaro abagezaho ingingo z'ingenzi z'amakuru yandi avugwa ku isi. Ni mu kanya. Samirana radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane. BBC Gahuzamiryango. Duherano makuru mu buseruko bwa Kongo. Abajejwe intwaro muri Republika Demokarasi ya Kongo bavuga ko habonetse umugwayi mushasha wa Ebola mu buseruko bw'ico gihugu. Iyi rero ikaba ari intambwe itewe nyuma mu gihe hari haciye indwi zitari nkeyi ata wundi mugwayi abonetse. Hakaba kandi hari hitezwe ko kuwa mbere hatangazwa ko ico kiza caheze icese muri Kongo. Ikiza cha Ebola cyatanguye mu kwezi kwa 8 mu 2018, kikaba kiza ubwa kabiri mu vyahitanye abantu benshi. Abantu barenga ibihumbi 2 barahasize ubuzima. Abanyamakuru bavuga ko abajejwe intwaro bafise ikibazo gikomeye mu gisata c'amagara mu gihe bahanganye n'ikiza cha Ebola, coronavirus hamwe n'agasama icarimwe. Abajejwe intwaro i Moscow bagabishije ko uwo mugwa mukuru w'Uburusiya uri mu guhererwa n'ubushobozi bwo kuvura mu gihe ibitaro na za Russehabaniha bifise ikibazo cyo gushobora kuvura abagwayi bose ba coronavirus. Uburusiya bwabonetsemwo igitigiri ca mbere kinini c'abanduye kuri no wa gatanu, hakaba habonetse abanduye bashasha bashika hafi 1800. Icegera c'umukuru w'igisagara ca Moscow yavuze ko abinjizwa ibitaro bigwije na kabiri mu minsi mike yiheze. Ngo hari umuganga yavuze ko mu bitaro akoramwo arakajagari, abahakora ngo bakaba bananiwe. Ibitigiri vy'abandura mu Burusiya bitezwe kuduga mu gihe abajejwe intwaro batanguye gushiramwo abo bose baberekana ibimenyetso vya coronavirus. Abashikiranganje bajejwe ubutunzi bo mu bihugu bikoresha ifaranga rya euro bumvikanye ku mugambi uzofasha guhangana n'ikibazo cy'ubutunzi cyatejwe n'ikiza ca coronavirus. Mu nama yabaye bari kure na kure ku buhinga bwa video, abo bashikiranganje bumvikanye ku ngingo zo gufasha abakozi, urudandaza hamwe n'ibihugu vyahuye n'ikibazo.
umushikiranganje wa Portugal ajejwe ubutunzi yarongoye iyo nama yavuze ko uwo mugambi w'amadeni ufise agaciro k'imiliyaridi 500 z'amayero. Ni inkuru ya Andrew Walker mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Intambwe yihuse cyane yo guhangana n'icyo kibazo yafashwe na za guverinoma zigize umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Ariko Minisitiri w'Imari wa Portugal Mario Centeno wayoboye iyo nama yavuze ko ibihugu bidafite ubushobozi bungana bwo kugira icyo bikora kuri icyo kibazo. Gushyira hamwe rero ngo nicyo gisubizo. Aba baministre bemeje ibitekerezo byo gutanga inguzanyo zo guha ibihugu ngo bifashe abaturage babyo bariho batakaza imirimo, gufasha ubucuruzi buto n'ubuciriritse ndetse no gufasha ibihugu kwishyura amafaranga yo kwa muganga ajyanye na coronavirus. Naho igitekerezo cyiswe igifitanye isano na corona kijyanye no gusabira hamwe inguzanyo ku bihugu bikoresha ifaranga rya euro ku isoko ry'imari cyo ntabwo cyemeranijweho. Amasengesho nako amasengero mu mujyi wa Düsseldorf uri mu buraruko bushira uburengero bw'Ubudage yatoye uburyo bwo guhimbaza Pasika atarenze ku mategeko yo kubuza abantu kwegerana. Bateguye imisa ibera mu bibanza binini bihagarikwamwo imiduga ahasanzwe herekanirwa isinema yo hanze. Abakristo bakurikiranye umuhango wo kuwa gatanu mweranda wabereye mu kibanza cyateguwe imbere yabo. Benshi mu bitavye iyo misa barabira muri za paraburize z'imiduga, abandi nabo bakaba bariko basohoye imitwe bagayicisha mu tudirisha twinjiza izuba mu modoka, abandi nabo bazana imodoka zisanzwe zifukirwa bakaba bari bazifukuye. Igipolisi cy'Ubufaransa cyarasubije inyuma indege yo mu kirere yarije izanye abantu 10 bari baje gufata karuhuko mu kibanza kizwi nka French Riviera mu Bufaransa. Igipolisi kivuga ko kajugujugu zitatu zari zirindiriye kubajana ku kibuga ca Marseille ngo zari zibarindire kuri ico kibuga ca Marseille ngo zibajane mu kirimba kiri mu muji wa Cannes bagiye kwinezereza bimwe bikunda kwitwa kujya ikirori. Ariko iyo ndege yasubijwe mu Bwongereza kandi abadereva bizo kajugujugu bacibwa amande kubera kurenga ku mategeko yo kutaja hanze. Abagabo 7 b'imyaka iri hagati ya 40 na 50 hamwe n'abagore 3 bakiri bato ngo bari batumiwe n'umukire w'umunyekroatia adandaza amazu. Ufaransa bumaze 7 bwarabujije ingendo zidakenewe kubera ikiza ca coronavirus. Mpereze kuri iyi nkuru yo mu gihugu ca Botswana, abashinga amateka benshi muri Botswana bafashwe bariko ngo bararenga ku mategeko yo kuguma ahabonyene. Ubu bakaba baciye bashigwa aho bacungegwa n'abajeje umutekano. Kuwa kane abashinga amateka bose basabwe kuja ahabonyene ikiringo c'imisi 14 nyuma yaho habonekeye nako umuntu yanduye coronavirus bari kumwe nawe. Botswana iramaze kubonekamwo abantu 13 banduye uwo mugera hamwe n'umwe amaze guhitanwa nawo. Ni inkuru ya Will Ross mushikirizwa na Fenega Kwaya. Muri video imwe yahererekanijwe ku mbuga nkoranyambaga hagaragaraga umushinga amateka wari wagiye guhaha mu iduka rinini, maze ageze ku murongo waho bishyurira abaturage batangira kumubwira nabi. Kubona abashinga amateka bapakira ibicuruzwa mu dutebo aho bari bagiye guhaha byarakaje abaturage ba Botswana, kuko mu masaha ya mu gitondo abashinga amateka bose hamwe n'umukuru w'igihugu Mogwetsi Masisi basabwe kuguma mu ngo zabo kubera gutinya yuko bakwandura indwara ya coronavirus. Kuwa gatatu bose bari bagiye gusuzumwa mbere yo kwinjira mu nteko nshinga amateka, maze umuforomokazi wari kubapima basanga nawe arwaye coronavirus. Ntibiramenyekana umubare w'abashinga amateka barenze kuri ayo mabwiriza, ubu bakaba bashyizwe mu nyubako za leta. Mu ntangiriro za kino cyumweru leta yashyizeho amabwiriza azamara amezi 6, inavuga yuko nta mukoresha wemerewe kwirukana umukozi we muri ayo mezi. Iyo ni inkuru rero yasuzaga mu makuru y'ingenzi. Robert Patrick Misigaro yatugezagaho mu kanya n'amakuru arambuye.
ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burusiya aho umuyobozi wungirije w'umujyi wa Moscow mu Burusiya Anastasia Rakova yatanze impuruza ko ibitaro n'imodoka z'imbangukiragutabara zamaze kurengerwa n'umubare w'ubwandu bwa coronavirus mu gihe Uburusiya bwagize ubwiyongere bukomeye bw'indwara mu munsi umwe gusa. Kugeza ubu igihugu kimaze kugira ubwandu 12,000 bwa COVID-19 bwateye impfu 94 kandi benshi mu bapfuye bakaba bari mu murwa mukuru Moscow. Byitezwe ko uyu mubare ariko uri buzamuke cyane kubera ko ubu noneho abategetsi batangiye kubarura abantu bose bafite ibimenyetso bisanzwe by'indwara, bavuga ko kenshi ibipimo byayo bikunze kwibeshya. Inkuru y'umunyamakuru wa BBC Sarah Rainsford uri Moscow murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Umuyobozi wungirije w'umujyi wa Moscow yatangaje ko umubare w'abinjira ibitaro wikubye kabiri kuva mu minsi mike ishize, aho abenshi mu barwayi baje bafite umusonga watewe na coronavirus. Yaburiye ko ibitaro ndetse na serivisi zishinzwe imodoka zitwara abarwayi bitagihumeka. Ibyo byaturutse mu baganga batangiye kuvuga ko imodoka zitwara abarwayi zidahagarara. Nubwo umuyobozi w'umujyi ubwe yagabishije ko ahubwo Moscow itaragera hakomeye cyane ku bijyanye n'icyorezo cya coronavirus. Sergei Sobyanin yavuze ko mu by'ukuri uwo mujyi uri hafi yo gutangira ibihe bitoroshye. Umwe mu baganga yavuganye n'igitangazamakuru cyigenga Project yavuze ko ibintu biteye ubwoba mu bitaro akoramo kandi ko abakozi batakibasha guhangana nabyo. Abantu hafi 7,000 ubu baravurwa COVID-19 mu bitaro bitandukanye biri Moscow. Ni ukuvuga hafi cya kabiri cy'umubare w'ibitanda 20,000. Umuyobozi w'umujyi yavuze ko biriho bitegurwa kubera iki cyorezo. Mu Rwanda ku buryo butunguranye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yasezerewe ku mirimo. Icyemezo cyo kwirukana Bwana Nduhungirehe muri guverinoma cyasohowe mu itangazo rigufi ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe abisabwe na Perezida Paul Kagame. Bwana Nduhungirehe asezerewe muri guverinoma nyuma y'imyaka 2 n'igice yarayimazemo. Ariko se uyu mugabo yazize iki? Ni muntu ki? Navuganye n'umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa uri Kigali mu kanya gashize. Ni icyemezo abantu bamenye bagikesheje itangazo rya Minisitiri w'Intebe bavugaga ko bubasha buhawe n'umukuru w'igihugu. Ntabwo cyatangaje impamvu ku buryo bwumvikana, uretse ko cyavuze ko Nduhungirehe yakoraga akazi ashingiye ku bitekerezo bye aho gushingira kuri politike za leta. Ko hashize amasaha atari makeya iryo tangazo risohotse, kugeza na n'ubu ngubu uyu munsi nta kindi bategetsi cyangwa se ibiro bya Minisitiri w'Intebe bari batangaza gisobanura neza impamvu yaba yirukanwe ku mirimo. Uretse ibyavuzwe muri iryo tangazo nta kindi gisobanuro kiratangwa, haba ku ruhande rwa leta cyangwa se n'urwa nyir'ubwite wirukanwe, uretse ko yavuze gusa ko abashimira umukuru w'igihugu kandi ko yiteguye kuba yakongera kugira akamaro agirira igihugu mu yindi mirimo. Iyo mirimo ariko ngira ngo nta yindi yari yahabwa kugeza ubu ngubu. Kugeza ubu ngubu nta kindi kiravuga ku cyo ateganyirizwa. Iryo tangazo ryavuze gusa ko avuga ku mirimo, nta kindi byongeyeho. Aho ngaho mu gihugu imbere abantu babyakiriye gute, barabivugaho iki? Urebye ibitekerezo by'abantu biratandukanye. Abamwe bati Nduhungirehe yari afite ururimi rwamworoheraga, yari afite akaboko kandika ku mbuga nkoranyambaga cyane, yavugaga byinshi ku buryo bitagorana ko byabonekamo amakosa, ariko hakaba n'abandi bamushima cyane bavuga bati agerageza kuboneka aho akenewe, agerageza kuva mu mwambaro wa minisitiri akaba yavuga no ku bibazo bireba abanyarwanda muri rusange. Abantu babivuzeho bitandukanye urebye. Ku batamuzi yari muntu ki Bwana Nduhungirehe? Bwana Nduhungirehe ubusanzwe ni umugabo uzwi cyane muri diplomasi, yari amaze imyaka isaga 10 akorera mu biro bihagarariye u Rwanda, haba muri Ethiopia ndetse yabaye no muri muryango w'abibumbye. Ni umuntu waruzwi cyane mu rwego rwa diplomasi, ariko ni n'umuntu waruzwi cyane rwose ko yoroherwaga cyane no gukoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane Twitter na Facebook, aho yakunda gutanga ibitekerezo ndetse ntatinye no kwinjira mu mpaka zimwe abantu banabonaga ko wenda zitari ku rwego rw'umuyobozi nkawe. Yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, niwe wari ushinzwe ibibazo by'akarere mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba.
hanyuma mwambutsa izi mbuga nkoranyambaga ngira ngo hari amakuru akomeje gucicikana henshi bavuga ko kwandika cyane ku mbuga nkoranyambaga bishobora kuba ari muri kimwe mu byo yazize nubwo bitasobanuwe mu itangazo. Hari icyo aho ngaho abategetsi babivugaho? nta mutegetsi urabivugaho, ariko icyakomeje kugaragara nyine n'izi biganiro bikomeje guca kuri izo mbuga nkoranyambaga. Hari abari kuvuga ku bijyanye n'ubutumwa yagiye ashyira kuri Twitter ku bijyanye no kwibuka, aho yavuze yibanze cyane ku banyapolitike. Abandi bati ibyo ni ibitekerezo byawe, ntabwo ari ibitekerezo rusange, kandi amarangamutima yawe ntabwo yagombye gusimbura ukwibuka muri rusange. Nawe ati nta muntu utegeka undi uko yibuka. Muri rusange nta n'ibyo bavuze, ariko nta kintu cyo ku rwego rw'ubuyobozi bw'igihugu cyari cyagaragara. Jean Claude Mwambutsa, mu kanya turagaruka aho ngaho mu Rwanda ku yindi nkuru, ariko ruduhere mu Burundi bamwe mu baturage bo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza ni ku mutumba witwa Mufumya baravuga ko batewe n'igitero kinini cy'imbonezakure zigakubita abantu benshi zikanabomora ibiro by'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi kuri uwo mutumba. Umwe mu baturage wabonye iki gitero kuri uyu mutumba avuga ko cyabaye mu gitondo ejo kuwa kane, aho bamwe mu baturage bakubiswe bajyanywe kwa muganga kubera ibikomere. Twavuganye n'umwe muri abo baturage adusobanurira uko byagenze. Yaganiriye na mugenzi wanjye Samba Cyuzuzo ukorera mu biro bya BBC i Nairobi. Ubwa mbere bakiza mu gitondo bafashe abantu barabakubita, barigenza ku bantu, hama mu nyuma niho abantu bakubise bakusana 10. Bamaze gukubita abo bantu bacarafata abadandaza b'icyayi, ibyayi byabo barasesa, imbabura bashusha ku icyayi baramena, baca bagenda hari permanence y'umugambwe CNL baca barabomora n'igiti cy'idarapo baca baragitwara. Hama intebe zari mu nzu n'imeza na byone basataguye baravunagura byinshi, twarunze ikirundo cyabyo byose basanzaje mugo kugira isa twavyigiranije biri hamwe. Hama rero baca baragenda mu mazu y'abantu nayo barabomagura, abo basanze mu mazu barabakubita, ibintu basanze mu nzu bagenda baratwara. Ngira ngo abantu benshi ubu isaha bari kwa muganga, ico gitigiri cy'abantu 10 cyose nakubariye bari kwa muganga. No kuvuga rero kugera iyi saha hariho n'abantu babiri batwaye amafaranga n'amatelefone yabo, umwe bamutwaye 250 hamwe na telefone, ubundi batamutwara 60 na telefone nyene. None abo bantu babahoye iki? Bari kubahora iki? Nukuvuga baje bafata babwira ati ngo nibagende guhantu ngo bariko barakorera ngo inama yabo. Hama rero abo bantu nabo baciye bavuga ati twebwe ntuza mu nama tutayirarikiwe kubera twebwe turi mu mugambwe umwe wese kubera ngo yemere kuja mu mugambwe ashatse. Bivuze ngo babahoraga ko batagiye mu nama y'umugambwe CNDD-FDD. Ego. Hama rero abo bantu kugera isaha bari kwivuriro ryo mu Musema. Abakoze ibyo bikorwa byo guhohotera abantu uri kuvuga ntabwo bakurikiranwe na police cyangwa n'abashinzwe umutekano? Polisi yaje mugabo nta kintu kimwe yavuze. Mugabo polisi gishika baciye bahamagara abari babarongoye 5 baca barakoresha kanama kabo, hama haciye akanya gatoya niho baca twaza tubona bakondoye basubira inyuma iyo baje bava. Cyari igitero kinini ya cyane. Cyari igitero kingana gute, kirimo nk'abantu bangahe? Bari nk'abantu nk'amagana 35. Aho ngaho nahitwa ngo iki? Aho twari turi ku mutumba w'Umuvumya n'ubu niho turi kubera niho byabereye. Abantu bakubise hariho abamerewe nabi, hariho abakomeretse bikabije? Yego hariho abakomeretse bikabije n'ubu mbere kubera benshi bavuye amaraso mu mutwe, twe twibaza ko baviriranye ntituzi ko no gutaha bataha. Umwe mu baturage bo ku mutumba wa Mufumya twavuganye utashatse kuvuga izina rye kubera impamvu z'umutekano we. Twashatse rero umuyobozi w'intara ya Kayanza atubwira ko ibisubizo tubishakira mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, maze tuvugana na Nancy Ninete Umutoni, umuvugizi w'ishyaka CNDD-FDD, atubwira ko nta majwi ashobora kuduha, ariko yemera ko
kutubwira ko ishyaka rye ribivugaho rigira icyo ribivugaho. Madamu Mutoni yagize ati ihuriro ryashyizweho rihuza amashyaka yose ryigirwamo ibibazo byose nk'ibyo kandi bikamenyeshwa ubutegetsi. Avuga ko ibibazo byose by'abanywanyi b'amashyaka biganirwa muri iryo huriro ryabo riba kabiri mu kwezi mu ntara no muri za komine. Madamu Mutoni rero yongeyeho ko ati twebwe nk'umugambwe ntacyo twavuga ku bintu biri muri Kayanza, ibyo bireba ubutegetsi bwaho, ntabwo turi paritiyeta, hariho ubutegetsi. Tukiri aho mu Burundi, ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu riravuga ko rifite impungenge zijyanye n'uburyo ikibazo cyo gukwirakwiza indwara ya coronavirus kirimo kwigwa mu Burundi. Iryo shami riravuga ko igihugu cy'u Burundi kimaze gufata zimwe mu ngingo zifite ineza y'abaturage zijyanye no gukinga iki cyorezo, nko gushyira abantu mu kato bagikekwaho, ariko ko bidahagije ku gihugu gisanzwe gifite urwego rw'ubuzima rucumbagira. Florentine Kwizera yasomye ibikubiye muri icyo cyegeranyo adutegurira inkuru. Uyu mugwi urashima ko leta y'u Burundi yafashe zimwe mu ngingo zijanye no gutangiriza ikwirakwiza ry'ico kiza, ariko rero ivyo ngo ntibihagije mu gutorera umuti ico kiza giteye isi y'ibisi yose, cane cane ku gihugu nk'u Burundi aho inzego z'ubuvuzi zitifashe neza kandi abantu baronka ico bashira ku munwa ari uko basohoye amaboko ku munsi, ndetse abagera ku bice 70% bakaba bari munsi y'umurongo w'ubukene, ni ukuvuga yuko batunzwe n'uburyo buri munsi y'idolari n'ibice 9 ku munsi. Uyu mugura ashimangira ko iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu ariyo nkingi y'ivyo leta y'u Burundi ikora vyose mu guhangana n'iki kiza. Wibutsa leta y'u Burundi yuko ibwiriza gukingira abanyagihugu bayo coronavirus no kuvura abagwaye, kandi ivyo bigakorwa uburenganzira bwabo burimo gufungurirwa budahungabanijwe. Uyu mugwi wibutsa leta y'u Burundi kandi yuko uburenganzira bwo kumenya amakuru ari ntangere mu gihe nk'iki cikiza. Uyu mugwi ubabazwa no kubona hari amashirahamwe y'abagira neza yimwe uruhusha rwo gushika mu bibanza abantu bashizwemo kwa bonyene mu gukumira ikiza ca COVID-19, aho wemeza yuko bari bafashwe mu buryo butabereye kiremwa muntu, atamazi meza canke ibifungurwa bahabwa bikwiye, eka n'ubuvuzi. Kuronsa uburyo bwo kwivuza ngo bikwiye guhabwa abanyagihugu bose hatitaweho ubudasa bwabo bufatiye ku gitsina, imigwi ya politike, amadini, amoko, ubukire canke ubwenegihugu. Kubera ubwinshi bw'abanyororo n'uburyo babayeho bakaba batanabona n'ubuvuzi bukenewe, uyu mugwi wa ONU usaba leta y'u Burundi kwisunga impanuro zatanzwe na OMS ku bantu nka bene aba, aho kugarukira gusa ku ngingo yo kubuza abantu kugendera amabohero. Aho uyu mugwi wongera gusaba leta y'u Burundi kurekura abuvuga yuko bafungiwe ubusa nka Germain Rukukina, Nestor Nibitanga hamwe n'abanyamakuru b'ikinyamakuru Iwacu, kimwe n'abandi bapfunzwe ku mvo za politike, eka n'abarangije ibihano canke bahawe ikigongwe. Uyu mugwi usaba kandi leta y'u Burundi gutegura mu maguru masha umugambi wo guhangana na coronavirus mu gufasha ababikeneye kurusha abandi, ikoresheje uburyo bwayo bwite canke igakorana n'amakungu mu gihe ubwayo budakwiye. Nayo intambamyi zose ku bikorwa by'ubugiraneza canke kuvura ngo zikwiye kuvanwaho, leta ikorohereza ishigwa mu ngiro ry'ingingo ziri mu mugambi w'isi yose wo gukumira ikiza ca COVID-19 ushira ico gihugu mu vya mbere bikeneye gufashwa kurusha ibindi. Tumaze kumva ibikubiye muri icyo cyegeranyo, twashatse kumenya icyo ubutegetsi bw'u Burundi bubivugaho. Mugenzi wanjye Ferenga Kwaya amaze kuvugana na minisitiri ushinzwe iby'agateka kazina muntu mu gihugu, ni Martin Nivyabandi, atangira amubaza icyo bavuga kuri izo mpungenge z'icyo cyegeranyo. Ubwa mbere ho Ferenga Kwaya twashatse twibukanye neza ibyako kagwi kakora kita gukora amatohoza, kuko nta numwe akemera ngaha mu gihugu cacu. Ukuntu kagiye tube tukiyamiriza, turavuga tuti ibyo gakora twasanze atakindi kintu gakorera kiretse ibyo guharabika, ibyo gutanga izina ribi ry'igihugu. Ukabona neza ko uwo dududire nabo bakorana bafise izindi nyungu bariko bararondera. Twebwe mu Burundi twifatikanije n'andi makungu kugira dukingira bene gihugu bacu ibijanye n'iki kiza ca coronavirus. Harafashwe ingingo zikomeye cyane, ingingo nk'ibindi bihugu byafashe, hanyuma abikekweho ibimenyetso bakagenda bagapimwa bagashyirwa mu bitaro byabigenewe, abaganga barigishijwe, ibikoresho byo kubapima biriho, hanyuma hagakurikizwa
protokole zitangwa na za OMS. Kabisa ukaza kwigisha abarundi ukuntu bakora akazi kabo, twagwaniriza vya malaria, twagwaniriza vya kolera, twagwaniriza vya mugiga. Ariko aka kanama karavuga ko ngo bidakwiriye, karavuga ko hari ingamba zafashwe ariko ko zidakwiriye, kakavuga ngo nko mu rwego rw'ubuvuzi ubusanzwe Burundi busanzwe buzi yuko budafite ibikoresho bikwiriye, ndetse n'abaturage mibereho yabo bakavuga ngo abarenga 70% ntabwo barya neza. Niyo mpamvu bavuga ko harakwiriye gufata ingamba zikaze nk'iz'ibindi bihugu birimo birafata, nko guhagarika urujya n'uruza kugira ngo hakumire abantu yuko bashobora kwegerana. Igihugu cyose gifata intumbero bivanye n'uko kiba kiri, n'uko icyo kiza ukuntu kiba kiri. Rero nibareke Uburundi n'igihugu cikukiye, ifite inzego zatowe bizi icyo zikora, bagenda bakiga bakicara ku ntara hose, hagashyirwaho imizi bakarata mbega izi ngingo zofashwa byaba bimeze gute. Ntituzofata ingingo nk'uko tugenda kwigana nka wa wundi agiye gukina, ariko wa mwana aza kwigana ukuntu umukinnyi w'umupira akina muri Etazini, mu Bwongereza, mu Bufaransa cyangwa mu bindi bihugu byo muri Afurika, baba bafite ibipimo, bafite ukuntu babiharuye bagafata ingingo bijyanye n'ibyo bihe. Ibi bavuga yuko ngo mubuza imiryango ifasha kugera ahari abantu bashyizwe mu kato, byo murabivugaho iki? Yemwe gende mu bushikiranganje bujejwe iby'agati y'akazi na muntu n'iterambere ridakumira. Ahantu hose abantu bose none hamwe avuga kimwe, hanyuma agakurikira igihushani. Bavuga ko urwo rujya runuruza ni ukugira tugabanye abantu botuma igihe byoba byashyitse bakaba bafite uwo mugera ntibanduza abandi. Bashyizwe ahantu akamara iminsi 14 kugira igihe byoshika uwo mugera ukaba warinze ntibanduza abandi. Ibyo turabikoze. Abantu imiryango yabo hariho uburyo bwo kubashyikiriza ibiribwa. Twe mu bushikiranganje bwacu niho kazi kacu dukora ka misi yose ko kugarukira ku bantu babakeneye, ari byo gufungura n'ibindi. Ibitaro birafite ukuntu byitunganije kugira bifungurire abantu babari mu bitaro no mu ngwara zisanzwe. Ariko se imiryango ifasha ubu ngubu yemerewe kuza ahari abantu aho ngaho, abo bantu bashyizwe mu kato murabemerera kugira ngo baze babarebe? Baze kubanduza. Oya, pana kubanduza, baze kubafasha. Kubafasha Burundi bwananiwe no kubafasha. Ko twimbuye bihagije. None ko bavuga yuko ngo aho bari ntabwo babona ibyo kurya, nimubaha amazi meza, ntabwo barimo baravurwa, nibyo barimo baravuga ngaha? Abe n'amateshwa y'iyo komisiyo nyine urazi yuko nari nabivuze kare, nta kindi kintu babahaye comme mission, babahaye mission yo gucafuza igihugu cy'u Burundi, cyane ko twimirije amatora. Ibyo nyakubahwa mu menyeshamakuru Ferega kwa nta kindi kintu bigamije iretse gushaka kugumura abantu ku bijyanye n'amatora. Muga ntabwo tumwemerera. Abarundi n'incabwenge twarigishijwe, twaratahuye yuko inyungu y'igihugu iri mu Barundi. Marite n'ivy'abandi. Tujye mu Rwanda, dusubireyo. Igisirikare cy'u Rwanda kiravuga ko cyamaze gushyikiriza inkiko za gisirikare ibindi birego gikurikiranyeho Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda perezida w'igihugu Paul Kagame. Ibyaha bishya biregwa uyu musirikare umaze imyaka 6 muri gereza n'ibyo ngo yaba yarakoreye muri gereza agamije kwitoroka. Byabagamba wabaye umwe muyobozi w'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu, yari yarakatiwe imyaka 15 y'igifungo agahamijwe ibyaha birimo guhindanya isura y'igihugu mu mahanga, kandi ari umuyobozi nkuru ya Jean Claude Mwambutsi uri i Kigali. Mu itangazo ryarerekizwa agaragara, igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko cyamaze kugeza ikirego mu rukiko rwa gisirikare gikurikiranyemo Colonel Tom Byabagamba. Ibyaha aregwa ngo ni ibifitanye isano na ruswa, akaba yarabikoreye muri gereza mu mugambi wo kugerageza gutoroka igifungo. Itangazo rivuga ko ibi byaha Byabagamba akurikiranyweho yabikoze afatanije n'ibyitso imbere muri gereza ndetse n'ibindi biri hanze yayo. Itangazo ariko ntacyo ryavuze kuri aba bandi bakekwaho ubufatanyacyaha. Itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda ntacyo ryavuze no ku rukiko rwaregewe cyangwa se igihe urubanza ruzabera. Colonel Tom Byabagamba yatawe muri yombi mu mwaka wa 2014 akurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu muri rubanda no guhindanya isura y'igihugu mu mahanga, kandi ari umuyobozi. Mu mwaka wa 2016 urukiko rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha rumukatira gufungwa imyaka 21. Gusa iki gihano cyaje kugabanywa n'urukiko rw'ubujurire kigezwa ku myaka 15 nyuma yaho arujuririye.
uyu musirikare wigeze kuba umwizerwa ubwo yari ashinzwe kuyobora umutwe w'abarinda umukuru w'igihugu yakomeje guhakana ibyaregwa akavuga ko akurikiranyweho kubera ibitekerezo bye rimwe na rimwe bitahuzaga n'iby'ubutegetsi. Mu rukiko yakunze kumvikana yinubira ko yafungiwe mu kato ka wenyine ndetse ngo hakaba n'igihe kinini yamaze adasurwa n'umuryango. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. urakoze Jean Claude Mwambutsa, iyo nkuru yabone nayo tugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu. Mbere yo kuva muri studio mbanze mbisegureho ku nkuru nari nabararikiye twagiranye na Kidumu, ku kiganiro twagiranye na Kidumu ku ndirimbo y'inshya ijyanye na coronavirus. Ntabwo tubashije kubigezaho kubera ikibazo cy'igihe, ariko ndabizeza ko mu cyumweru gitaha tuzabagezaho mu biganiro byacu bitaha. Amakuru yayobowe na Mark niyo nkuru, ndi Prudence Ngiyumva, mushobora kumva kuri bbc.gahuza.com. Willy Stewart yadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Ugira ikiruhuko kiza kandi ukomeze wirinde.